Ugiye kurabona umunsi abantu barongora kubera iki nta rukundo rukihari urukundo rwarashwiragiye sivyo mu gihe kera abantu baje kurongorwa atawundi mugabo baramenya umuhungu akaja kurongora ataraja atahunahuna igitsina handi haru na hamwe akacumva ruko arongoye mugabo no munsi ugiye kuraba generation turimwo ni ngorane aho abahungu benshi canke abagabo benshi aho kurongora bacura bamaze kuba bagore uravyumva umuntu yatanguye kugira umukope akiri mu windwi muri cycle inférieure ayimaze buri mwaka hindura ameze kumenya azoheza amashuri amaze kuryamana n'abagabo bangahe ubu rero ugasanga yasohotse n'umukobwa akuze azi ibihungu byakubise pompage azi bitagize siporo avisa abatama ubageze kuryamana n'abanyabuhanga uravyumva mu nyuma y'ibyo byose ati burondageze kurongorwa none gwa rukundo yagenda nyenyagura manyagura guhera muri wa mwaka w'indwi muri ya myaka 14-15 agaze ku myaka 30 agira rongo asigaranye urunganike abagabo rero usanga bamwe n'abagore uno munsi hagezweho ibintu bita abahabara ugiye kuraba uno munsi abasambanyi bahari bari beaucoup plus mu bagore bubatse gusumba mu bakobwa ni kibazo akubura umukuru cyakubura umukire usohoka na V8 uje bakubwiye kuri yimbwa sivyo kuko rero babwiye ugasanga umuntu ari mu modoka y'imiliyoni 300 amenya hagaze ku yandi agendera kubitavura ibintu byaca nta munezero umunezero bujya w'umugabo cyangwa w'umugore uri hariya mu rugo. Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kundi ahanda ubura ko ari juste galeka dream for more like black manichoni black beno kamwe mwite Ivan ndakubwira ko vyamaze komera uri mukubito ndabura ati ntiwagire kugira subscribe notification kwa kundi ahandi kuri wa muzironka agakengeraje tugahabwe comment na share zanyu ziratwubaka ukaburi kumala Babylon mugati Babylon hoshi ukaburi kubona na Rastaman ubwira ati take 5 Mwite Pasteurmbayahagaisidore mwite umuntu atanga ubutumwa bwiza tugomba tuje windi poem idasanzwe ndakura musa Pasteur windi poem mahoro neza cyane amahoro akomeye turameze neza namwe naje nta gasonga umupapa w'abanindwi afise ubutumwa akongera karangura nani mabanga menshi y'igihugu tubwire bivuze iki ubutumwa bwiza no gukora iyindi mirimo igihugu cyaguhaye mu bisanzwe Imana yaravuze ngo udakora nta karye yego mu gihe tukiriho rero buginda irakeneye kijamo rero ni vyiza yuko tuvuga ubutumwa tukongera tugakora kugira dutunga imiryango yacu nakwe twitunga yego niko bimeze ni Pasteur bisigura umwungere naho aratanga ubutumwa bwiza vyongeye agahezagira yavuze ngo bihezagiye ngo muhezagiye ngo izo bihezagiye ngo naho muzokura kwibiganza muzoba mubakuyeko ikibazo cya mbere turi ngaho nyene twamaze kubona henshi araba mu mariage kandi n'abapastori cyangwa abapatiri cyangwa abashehe bayahezagira tubwire wowe nka Pasteur mariage ivuze iki kuri mwebwe bwa mbere mariage hoho ni ikintu umugabo yarabuze hanyuma ni projet ya mbere Imana yishiriyeho igiheje kure mu mugabo yarabonye yuko umunezero udakwiye yego ibona rero yuko ico munezera gusumba ibindi byose nuko yo muremera umugore umufasha kandi muravyibuka yuko poeme ya mbere yasohotse ari uko Eva abayeho umugabo yaciye Adamu yaciye atangura kuvugishwa avuga atakara ko mu mara yanje yego akagufa ko magufa yanje si ibi bintu mwadukanye byo kwita abantu ba bebe bashubande ibintu bidasobanutse mugabo rero umugabo yaciye yikabusagara nezerewe gose mu bisanzwe rero mariage ni ikintu Imana yazanye kugira ngo ikiremwa muntu gire umunezero yego ikiraba umuntu kigira umunezero kuwemera Imana araje imbere yanyu cyangwa ya patiri cyangwa yande agahezagira twama twabibonye ikintu cya mbere nkeneye kumenya umugambi w'Imana turumvise ko wabaye kugira ngo haze umunezero mbega tukiri ngaho nyene uwo munezero Imana uko yawutegekanije mwebwe nk'abihebeye Imana murabona ko gihari mu rugo oya ubwa mbere umugambi w'Imana wari uwo mwe Satani aho gikoshereje bakijugunya mwese kivuye mu ijuru cyaje kivise kibicisha n'Imana ricitegereze nyene kimanukanye umujinya aravuga ati wasiwe ishanurira kugwiriye rero bugifire ya mbere Satani gwayifatiye mu muryango kwa Eva na Adamu
gitandukanya umuntu n'Imana, gitandukanya umugabo n'umugore. Kuko mu bisanzwe Imana ikire mu rugo yaravuze ngo umutwe w'urugo n'umugabo, sivyo? Hanyuma rero urumva bimaze kugenda gutyo, umuryango ukirukana Imana muri wo, hanyuma urutonde rugaca ruhava, abagore bagatangura gufata ingingo mu ngo, ibintu byashiye bicurama. Rero ingo nyinshi muri no minsi zikubisa amagendera, ni ngorane. Rero Satani icazana no kwica, no gutikiza no kwiba wa munezero. Imana yari yaremeye mu rugo, Satani yarawibye, aca hasuka umuryano. Cyo gituma ubona abantu benshi muri no minsi bagwaye hahamuka n'agahinda gakabije gatewe nabo bubakanye. Mu ngo rero muri no minsi nkuko bivuga nizo gusengera. Nizo gusengera. Nina pastor avuze ati divorce ya mbere yabaye kuri Adamu live, nimwirondera handi hantu byaragoranye. Turacari ngaho nyene. Ugiye kuraba ino ete ni ete canke naho rinoci ni kiribayemo ma mariage menshi cyane, ariko waje kuraba sinzi yuko ari kubera biharawe canke abantu twagwiriye canke naho usanga ari inzira umuntu acamo kugira ngo nkuko mukunze kubivuga ati Imana ihezagira babiri. Ndakeneye kumenya uno mwaka harasohotse harabaye ama mariage menshi, ariko vyo ngi harabaye ama divorce menshi. Basi tubwire kuri mwebwe mubagira ama divorce harawa cyaje imbere yanyu mukabahezagira, haro nabandi baba baciye mu yandi mashengero n'abandi batabija bavuga ati twebwe twemera Imana uko nyene, nta hantu hamwe tubarizwa canke ngo eklezia ngo turimo. Tukeneye kumenya kubwawe muravye ikintu cerekeye divorce kuba muhezagira mucakira gute? Ubwa mbere ho abantu ntibakimenya impamvu yo kuja kurongora no cyaye kurongorwa. Abantu ntibafise mu mitima cyane no mu mitwe yabo ngo banze bategure bamenye projet ya mariage cyaricyo. Harabibaza ko bagiye kuyuba batazi byari, kuko abantu benshi kurongora ntiharongora amafaranga, ntiharongora imyaka ngo umuntu arakuze, harongora umutima w'umuntu wumva kuri tayari uvuga uti je ndakeneye ubu ndageze kuba umugabo, sivyo? Ubundi akavuga ati jewe ndarengeye urwego rw'ubukobwa ndagiye kwitwa umumama. Rero abantu ugasanga ivyo ntabyo bafise, bazi yuko kuja kurongorwa hari kujya kuntu bahendana muri fiançailles bamwe ibintu bazoguma bayibona nkuko menga ni novela izobandanye wabo. Ntibamenye ko hariho responsabilité bagiye kwinjiramwo zisaba abantu kuba bafise maturité ikwiye, bari mure yuko ibyo bazohorera muri ugo rugo byose bazovyihanganira. Rero ugiye kurabona umunsi abantu barongora kubera iki? Nta rukundo rukihari, urukundo rwarashwiragiye, sivyo? Mu gihe kera abantu bajya kurongorwa atawundi mugabo baramenya, umuhungu akaja kurongora atahunahuna igitsina handi haru na hamwe, akacumva ruko arongoye. Mugabo na munsi ugiye kuraba generation turimwo ni ngorane, aho abahungu benshi canke abagabo benshi aho kurongora bacura bamaze kuba bagore. Uravyumva? Umuntu yatanguye kugira umukope akiri mu windwi muri cycle inférieure, ayimaze buri mwaka hindura, amenze kumenya azoheza amashuri, amaze kuryamana n'abagabo bangahe. Ubu rero ugasanga yasohotse n'umukobwa akuze, azi ibihungu byakubise pompage, azi bitagize siporo, avisa abatama, ubageze kuryamana n'abanyabuhanga. Urabyumva? Mu nyuma y'ibyo byose ati Burundi ageze kurongorwa. None gwa rukundo yagenda nyenyagura manyagura guhera muri wa mwaka w'indwi muri ya myaka 14 15 agaze ku myaka 30 agira rongorwa, asigaranye urunganike, gwaraheze. Urabyumva? Nukuja mu rugo rero ugasanga nubwo agiye nukugira gusa ngo yumve ko afise iteka ryo kugira umugabo cyangwa kugira umugore, mugabo usanga umutima wiwe ajyanye nusu canke nutuvunji dusigaye. Ni hahandi usanga umuntu agira ati ndiye kurongorwa, mugabo abakunzi baye tuzogumana, navyo ntibikunda. Ugiye kurongorwa sadire ko akahize kawe karaheze, mugabo abandi ugasanga ziko bikimeze. Nico gituma n'abantu benshi ugiye kuraba ikindi harabarongora amatayi, sivyo? Kugira ngo yemeze abandi bahungu ko afise icyuki ciza, seko mucita wa ati baby akubise intambuko tugiye muri mariage cyangwa handi hantu bavuga ati ego kabisa afise umugore. Urumva? Abo bamubona nyiganyiga hantu hose batenisawo. Haro wambwiye ngo uratwara umudemu mwiza, ngo kuko ngo bwiza ngo ntibuhinduka, ngo izo ngeso nziza ngo uzozimwigisha. Yo oya biragoye. Ivyo ni ngorane kuko inzu yose hagarara ku mushinga. Umushinga se usakara inzu. Oya umunsi wo yicurika amabata akaja hasi ntibishoboka.
igitegereza gutangura nicyo gitangura fondasi nubwo uti fondasi izoja hejuru inzu ikayikubitisha kamitari igacurama ntibikunda rero kuvuga ngo wabonye nk'amatayi reka twumvikane mwa basore itaye n'ikintu gihinduka hari abantu bagira ngo wavize mu nda hato ubwicariro buragutse mu isanga urumva ni icupa ryako rihagaze aho n'iryo yashimye akibagira ko yaje amaze kwinjira mu rugo iyo ko kari kararaba igenda ifise imigongo n'amatayi bya bintu izocika primus kubwo impamvu zitandukanye ejo azotwara inda azogwarerekwe ya matayi ahere bwabwiza buhere none uzobuka imukunza kuko ico warongoye nta kiba kicyari hari n'abakobwa rero bagenda kurongorwa kubera amafaranga babonye ko umuhungu afise ingodomoni afise imodoka kumbura afise n'inzu ava muri famille nziza akibagira yuko amafaranga hari gihe yambara amababa akagenda akagurukira kure nukuvuga amafaranga umunsi yabuze umugabo washatse umugabo warongoye abagiye ntusubira kumubona yuko ari umugabo wawe nico gihe uzubona abakobwa bagore bubuye ashaka kwita imbwa umugabo we mu bantu kubera ubukene burasuzuguza mw'abagabo waramukoye akakwita imbwa yego nukuri kw'Imana akakwima ijambo mu bantu sivyo ahagwira ko utari umugabo nk'abandi kubera hari ibyo akenera yarabona ko atazobibura uro byatanguye kubura abantu bagaca bagwa mu rudobe kurongora rero harongora iki urukundo ukumva udakunda uwo muntu ku buryo naho yogira ikosa uzomwihanganira ku buryo naho yogira isanganya muzogumana munami banza ureke kuko uwo mubana ashobora kugira isanganya ashobora kugwara ejo ashobora gukena ashobora kugira ibindi byago mu gihe ubona yuko urukundo ufise rudakwiye cyangwa umuntu akurongoye atagufitiye impuhwe zikwiye menya yuko ibyo winjiyemwo ushaka kugira ingorane muri kino gihe turiko turabona mu mariage menshi ariko araba ariko waje mu matribunal ugasanga hari abantu baje gusaba divorce bamaranye 2 mois 3 mois 4 mois benshi bakavuga bati none amezi abiri umuntu mumaze gufiki cyo tuma muvana kirahari kuko hari abarongora ku mitwe hari abantu babateka mitwe aje muri mariage atabishaka mugabo akavuga ati je ndaducyo ndiko ndavigira akavuga ati jewe noja muri mariage urya mugabo afise inzu zitatu afise n'imiduga ingahe afise na konte n'amaparcelle je kugira ngo nibandanirize ubuzima atangorane reka nemera ndongore ejo nzoce nsaba divorce kuri badukatiremo kubiri ubutunzi afise jewe cyo nitwarira ubwo hamana jewe umutayi wa zonda ukuyemo aba yabiteguye hakiri kare ni nkuko avuga ati genda urongogwe ucumuta cyo twigira ndabiza abantu bagomba gukundana n'abantu bakira abakobwa bato bato ibigabo by'ibitabanga birahari akavuga ati rero tibwira ntibazovuga yuko je ngenda n'umwana mutoya akavuga ati rondera igihungu hikurongora zoguha amafaranga mugira ubukwe mugabo condition nimwamara kugira ubukwe cyo bigarukira uruwanje urabyumva hari n'abahungu bava kurongora ugasanga ahubwo nibo barongowe mbe uwo mukobwa ariko ahubwo ati byose nzobikora ayo mafaranga ko atagubira hayakura ni se yamuhaye ni nyina oya rero hari abantu babigira kubw'imitwe bavuga ati genda urongogwe ngo cyo twigumanira ibyo nto dosubira kuvuga ngo borose ibyo biriho ariko turacari ngaho nyene ugiye kuraba muri mariage zabaye kino gihe uno mwaka twabonye ikintu bita hari ibintu bita ngo abakechazi ugasanga n'umumama w'imyaka 55 twagahungu k'imyaka 27 abake ugasanga n'umumama w'imyaka 55 abakechazi ari kishano ryaraguye none babisobanuri bisigura umuntu abakecuru babashize mu cyongereza abakechazi abakecuru igyacuru ni charge kora ibariko ese gisimo kigaza mbari ako waje kuraba neza pasteur ijya miryango wasanga bajya abamama batwaye abajene cyangwa bajya batamba batwaye bajya bana ntiturigira twumva divorce narimwe yabaye ngo twabonye ku matribunal benshi bakavuga ati ubwo mu rugo ntiduhava dusanga abantu bariko batwarana ari batari bariko baragenda cyane mu byo batazi gusumba bariko bagenda hari umuntu afise experience gusumba abana daboro roma ntabo gene bo baye none urongora gutuma umuntu angana na nyoko generation ya mama wawe nimba ari okechaze nyene sivyo
wewe uwo mukecuru utwaye arakuza ukivuka yaraje mu bakeza mama wawe petete ko no kuza aho koza mwibase yaraje cyangwa akabona bakoza mwibase urakuze ubu utangwe guhuha ubwanwe bituza biraje araguhenze ngo ngwino ntagukunda afise inyota y'igitsina gusa kumbure yarapfakaye canke yarahukanye kubera umugabo we afise diabete canke afise ubundi bumuga ni ingwara y'igitsina afise avuga ati ndondera igikoresho gusa kinkorera muri ibi bintu byo kugira ngo norohereze umubiri wanje ndonke igitsina sibyo mpuze ibitsina n'undi muntu umugabo ntazokwigira kubaha mwe nabo bagabo uzurabe nta teka agira mu rugo kubera iki hajya mu mugabo hariho akantu Imana yamuremanye tutaza akaginga aho kare umugabo agomba bikimuga agomba bumukene agomba basuzuwisa aho hanze ageze mu rugo iwe agomba icyubahiro rero umugore azokubaha gute ari kugurira ibirato ahugurira ipataro igitano byamako bakizanye inzu bamwe nigwiwe imodoka gene bone bayiguze wowe uzoshika uvuyemo ntashe mu rugo rwanje none uri umugabo canke uri umucangero mu yindi mvugo rero raba igituma uvuga ngo ntibazisambura cyane bosambura gute kandi batabana erega mariage ni mu mutima we warabizi yuko atari umugabo wiwe n'uwo muhungu nawe arabizi ko ari ubuzima bwamutojishano nyene aravuga ati nta kundi uwo byankiye ntabura uwo byankana cankagira nabi iki kecuru uko biri kose nakijyame mu gituza mugabo kimpa amafaranga n'ubuzima ati akwitwa n'inzara ati akurira ku butereo ririkiri ibyo ni bya bintu mpora numva bavuga se ndanabibona bavuga yuko hari abantu bise ngo nimba bapfubuze ntumba ego none wumva bataronka abakiriya rero niba abakecuru bashobora kuvuga ati nje gupfubuza sibyo hama uwo mupfubuye akumva mupfubuye neza kavuga ati hako nirigwa ndagenda minsi yose reka ngure akakugura akakuzana mu nzu akavuga ati désormais wewe rero nta wundi mukecuru uzosubira kuryamana ubaye gwanje none aca yitwa umugabo biriko biraza abo nyene murabahezagira nike kiri umukora oya mukuramo Jesse ndimo bisigura ko hari abantu bashobora kuzuka inyigisho ntuzibigishwa avuga ati mwe murahendana bego ntibishoboka jewe nkoza kumbwira umusore w'imyaka 30 azaye n'umukobwa w'imyaka 50 cyangwa umuri w'imyaka 5 ngo avuye ngo turakundana ngo mpezagira nganteka ronderera handi je ntibikunda kuko mba mbona ko mpezagira ingorane nta rukundo rurimo uhezagira umwana nyine je ntibikunda oya nukuri iriko biza kuyindi ndemo bidasanzwe oya umbwira umutama w'imyaka 60 aje kuzana akavuga gaheza universite ngo ni shere na shere nyene ngo bagira ngo tubapfundikanishe n'indowa oya nivyo bakunda nina pasteur yamatubwira ati imisi yose twige gushima uko turi ati kirazira ko imisi yose wiyahuza amarike nguzana amabdomine nkujya mu cameraman wanje ujya nacare mutoya gusaba ujya ntaragira ingorane zindya biragoye ambete bijya bikunda gushikira abantu bafise ibirarane by'inzara umuntu yariye neza kiri muto bijya ntibikunda gushika ambete bikunda gushira nka twebwe turi inyuma y'imyaka 30 ngahe inzoka urumva yikangura yarashonje imyaka myinshi ajya usanga no kuvyiyima naho ntibigoye hariho abantu aho muganga yavuga ati ugasubira inyamura naruhwereye avuga ati tafazari mve mugabo ntibikunda ko nta kuntu yozi kubuza ari ukizitangura ntibishoboka wewe ntibyashoboka oya none umuntu yari rukaranga ku myaka 30 injya zikaranga ni hakizibona ugaca mubuza ifiriti umunsi ari hakizitangura avuga ati n'urupfu n'urundi nyene nirugombe runjanye n'ubundi gonjanye rero ni byiza ega nishimwe bakavuga ati ujya muntu aho tumwibukira yari yarashonje kwere muga tumuraje sawa Imana hari ibintu yakoze tukiri ngaho nyene turatubona cyane ugihagarara ko cyane ku muryango kubera iki imisi yose mu nyigisho zawe kenshi na kenshi ukunze gukarira cyane abubatse so kubakarira
no kwigisha no gutuzuza mpemu bizaza zihari yego kuko mu bisanzwe iyo umuryango ugwaye society bigwaye kuko society yubatswe n'imiryango igihugu cyubatswe n'imiryango Yego. iyo rero hari indani mu muryango bitameze neza Yego. biraheza bikirepanda n'ahandi hose ugasanga ibintu byose byandukiranye Yego. nico gituma uzurabe umugabo yaje kubiswa n'umugore mu gitondo Yego. agomba abo umubose ahantu ashitse ku kazi abakozi akoresha baragira ingorane nibo bahagwa sivyo kuko abafise umutwe utapanze neza abaje ashavuye bisha bituma afata n'ingingo mbi sivyo n'umugore afashwe nabi ugasanga mugabo arafise akandi kantu akora ahantu ntagakora neza mugabo umuntu arafata ingingo nziza mu gihe yaje muhira bamuhezagiye ikintu kiryoshe cyane yego kuko urumva imiryango iryohewe ishengero usanga riryohewe igihugu kiba kiryohewe abantu bamerewe neza mugabo umuntu uzorabe shaka ubura umukuru shaka ubura umukire usohoke na vewiti uje bakubwiye kuri iyi mbwa sibyo kuko urabibabwiye ugasanga umuntu ari mu modoka y'imiliyoni 300 amenya ahagaze ku yandi agenda arakubitavura ibintu byaca nta munezero umunezero bujya w'umugabo cyangwa w'umugore uri hariya mu rugo ushake hanze bakunezereze bagusige bakugirire kwa kundi kose mugabo wibutse ko utaha muhira hakaba ari umuntu mudahuza niho kuryama ku mwobo w'isata ntiwosinziye rero nico gituma ubona abantu benshi amavesi yabamaze amavesi ariko arabamara no kubera iki ntibagira aho baruhukira mu bisanzwe mu isi ubuzima tubamwo ni kugwana kugira turonke iyo dutunga abacu mugabo rero ugiye urushe waruhiye hanze ugaca wongera ugashikira kuruha muhira hari igihe ubwonko bwawe cyangwa umutima wawe ugeza ahantu udagifise ingufu zo kuvyihanganira ugasanga umuntu yasaze imitsi itwara amaraso mu gaturika umuntu agapfa cyangwa ugasanga abantu baraserutse n'ingorane kuko muri no uravye igihe tugezemo n'igihe cy'ikimaga tutazi ngene kimeze ubu uravye kera hakubitwa n'abagore abagabo nibo baremvye barasekejwe kabisa imidaharane bimamiro byabamaze barakubizwe baragotse muga ntibavuga kubera umugabo akubizwe n'umugore ntavuga avuga ati nkajya kubirega barantwenga umugabo ugasanga ni ngorane rero muri ico gihe rero ingo zikwiye gusengerwa kwera nico gituma twebwe tuvuga tuti biragoye no mwisengero bandi bavuga nti mesherzana uzi yuko waje udatunganije n'umugore wawe uje gusenga ugire gute kuko n'iryo sengesho yawe Imana avuga ko itagemera tunganya abagabo rero usanga bamwe n'abagore uno munsi hagezweho ibintu bita abahabara ugiye kuraba uno munsi abasambanyi bahari bari beaucoup plus mu bagore bubatse gusumba mu bakobwa ni kibazo ugasanga umuntu afise umuhabara umugabo afise umuhabara agiye hanze ubutunzi bwose bwotunze umuryango abuguza amavuta y'umuhabara kandi umuhabara arazimvye yo none ararya ibiharage ibi bya inamunihiri tujya twebwe ntibikunda n'ubushaza bwumwe ntabwarya n'inyama z'ifufu ntazarya agomba ubwishaza butoto agomba ifiriti nziza y'ikiraya ca ntuze mbere makorone bya bintu bari makorone inkoko y'indundi ntayishaka uwo yagombe ifi nziza ibintu byose mu gitondo ingorane amavuta yisiga ni muri farumasi ngasanga umugabo ndakigura n'ipataro umwana yiga aje gufata credit na découvert kugira ngo asatisfeze umuhabara ngasanga umuntu yapfuye byararangiye ingoro zikagera ahantu zifutana ugasanga rero ibintu bimeze nabi biriko biza kwindi point idasanzwe ariko uriko uradusigurira izi ngorane ziriko zirahaba cyane solution yahe ga pasteur no gusenga icambere hako wubakana n'umuhungu w'umutunzi sivyo umugabo w'umuhemu kana atavuga ukuri wo kubakana n'umukene azi kugumya ibanga atazoguhemukira kandi wimvuga kuri kuko mu bisanzwe hakugirira umunezero muri hakugirira umubabaro muri etage wogirira umunezero mu yamahuba kwere kuko nyakatsi kuko none bifashije ko umuntu kugendera mu modoka nziza ya Mercedes y'amasa ne bamuhaye sivyo agaca ataha mu gipangu ciza mugaba makaro akigize iyo wose iyo nzu akayikoropesha mosotse
agahinda n'umubabaro ugasanga nibyo bimwishe ko tubona abatunzi biyahura mu Bufaransa igihe umwaka wahera muri 2020 nabonye bageze ntuze batanze statistics z'abantu biyahuye bagera ku nimba ari hafi ku 9,000 mu Bufaransa none hari inzara iriyo bose ugiye kuraba bakubwira ngo bakomerekejwe n'ubuhemo bahemuke deception uravyumva akimanika kuri etaje akimana agahwera ubu dufise abantu ngaha bafise amafaranga bafise ibintu byo batunga biyahuje inzoga n'itabi basigaye baronde biyayura mutwe kugira basinziye batagitora itiro kandi ubona muhuriye mwibarabara n'abantu wovuga uti cyompa nkabaho nkabajya sivyo mugabo kandi abantu kubera gusenga Imana kwiyegereza amahoro atangwa n'Imana sivyo ugasanga umukene yasomeje umuswaga amazi n'umukecuru we bari kumwe bijyamiye ku mukeka bakisinzirira bakagona atangorane ugasanga bariye bibisi bafashe ibyokeje ivyaraye ibishushe ibikanye bakegeranya byose bakabirya mugabo Imana ikabarinda ikirungurira n'amangati bakisinzirira sivyo bakaryama mu kirago kirimwe ibihere n'imbaragasa Imana ikabaha vaccine yuko barinda ubwaye bw'ibyo bintu bibarya bakagunda mpaka mu gitondo kandi baryamye he hasi mu bihere n'imbaraga mugabo ugasanga umuntu aryamye ku gitanda cyakozwe n'amenyo y'inzovu ugasanga imatera yiwe ni orthopedic sivyo amashuka yibadondagijwe ko inzahabu n'utugenegene tundi mugabo ugasanga yaraye aturumbuye amaso agakomokomo karaba hejuru byose agasanga mu gitondo ntashobora gusinzira ndakubajije woronka amafaranga ngahe yogura itiro hari magazine mumva yagize promotion y'itiro gaye na Jackson barayimutera nivyo vyamwishe bishoboka hari ibintu rero byo kubaho mu munezero byose ntibiguwa amafaranga kugira umuntu abeho neza azaza kugira amagara meza sivyo akona akayabagu ntibishoboka urashobora kubona umuntu ari kararya urutsima rungana uko gurunyange gwirabura bamuhaye umutsima n'imboga gwirabura kujya mu kamera bana nimboga zidasobanutse nyene mugabo umutsima ngana mboza kabisa umusozi wa mboza akawujugunya ngo mugabo ugasanga umuntu azigana no bagafi gatoya akadagara akago ndahaza kandi abize amafaranga yo kubigura akayabagu nta muntu azopfa kaguza uzokagurira he gatangwa n'Imana itiro ritangwa n'Imana umunezero utangwa n'Imana rero hejuru y'ibyo byose wibaza yuko byotuma ugira umunezero udashize mu Imana byose bikubera umururazi udashize mu Imana byose biba umururazi nagushimire cyane Pasteur muhezagirwe cyane nabifuriza n'imirimo myiza hama nizere ko kwa Mungu tuzoza muri Rehoboth Jesi ndi muri robot ambero ndi namunyatagira ifente naganda babwire ko abantu bahora baje kundondera yo Jesi yondi Rehoboth n'akazi na kiwanje mu bisanzwe izina giwanje ni Mbayahaga mu Kirundi hanyuma rero ko umuntu yabavukiye mu bihe nyene hari hato cyane nyene ni biragoye ntago bimenya ko sinabona mugabo abari nyise bari bazi byo barimo barabona ko haga buri mu ngorane mugabo rero Imana imaze gutunganya ibintu bikamera nk'ibibaye neza niho rero baje bagati we ntukibaye Mbayahaga ubu ntucagiwe cyane ukwiye kwitwa Mbayahagutse rero Mbayahagutse gasha kiba kirekire batereka turondera akazi nagasobanura ibyo nyene keza ko mu gihe burayi bakita Rehoboth Rehoboth no kuvuga kuba ahiyaguye hatagira imitongano aho abantu bose bakuretse bati oya yarahezagiwe mureke uravyumva rero hari ishengero ryitwa Rehoboth iryo ndarizi yo mu Ngagara ariko twishengero ry'iwacu ni Église Vision do Jésus Christ riri mu Ngagara quartier y'icumi avenue Nyabisindu ni impande ya Université de Grarac neza cyane gahunda niyo nyere tugushimire cyane mwagize neza cyane amen reka ndabashimire mwe mwese mwahevye murimo gutamba rero biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabana namutoreka gwa rukundo kuri micro juste gale cat for more like black money black bano kabara mwite Ivan nabwira ati mukaba bamezagirira abandi ndiribiza vyose vyo kumuvuga no ku mubiri ko vyose birababaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista Hoshla none